Amahoro y'Imana abane namwe nshuti bakunzi b'ikiganiro kansonga no kamenya. Ikaze ni yanyu yo kumviriza ikiganiro cuno musi. Haraciye imisi havugwa icaduka c'indwara y'ibihere bituruka ku nkende, kandi gushika ubu amakuru ajanye n'iyo ndwara muramaze kuyumva. Ariko mu ntumbero yo kwigishanya kugira habihimiriza rikwiye mu kwikingira ico kiza, uno musi tubashikana mu ntara ya Makamba, aho tugiye kurabira hamwe uko abantu batahura iyo ndwara n'ukuntu bariko barayikingira. Mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka wa 2024 niho mu ntara ya Makamba, neza na neza muri komine Kayogoro, ahatogwa umuntu yandukiwe n'iyo ndwara y'uruhere rw'inkende. Umwe mu bayigwaye kandi agakira atubwire yafashwe gute n'ukuntu yakize. Ntanguye kumva umusonga mafigo, umusonga ucumbita cyane. Haje rero umunsi umwe ndanangura kubona agara kamwe ku kuboko. Amaze kuza kamwe acahaza ibindi byinshi kunda mu mugongo byinshi, acatangwa kuza ibindi mu maso. Haje mu maso no mu mutwe bica biragwira, no mu kanwa hayatanguye kuzigera kimwe kimwe. Nico gihe nashuha amene ku mutwe, nkabura amahoro, akayabago kare kaheze sinafungura, uma nibaza ni indwara isanzwe. Imaze kugwira rero abantu baciye bampanura kuja kwa muganga. Tanagera kwa muganga rero ku bitaro vya leta bikuru mu Kayogoro, barampa nyene imiti isanzwe, hanyuma baciye bandungika i Makamba. Haciye haza abaganga bakuru bavuye i Bujumbura, baca baza barampima, baca bambwira yuko iyo ndwara ariyo, baca bambwira yuko ari indwara y'uruhere rw'inkende. Nkishitse hariya bari babujeje yuko ata muntu n'umwe anyegera. Nanihebuye cyane kweli, nihebuye. Narihebuye cyane ngira ngo ndapfuye kweli. Muco gihe abaganga baciye bandemera yuko iyo ndwara ikira. Hagize umubaro mwinshi cyane, ndarira ngira ngo yuko mvuye. Igituma nagize ubwoba nuko ntarinzi iyo ndwara ukuntu ifata imeze. Nagira ngo iyo ndwara irica. Bamaze kuntora iyo ndwara baciye bankura mu bitaro byo mu Kayogoro vya leta, baca bankura i Makamba. Namaze imisi 8. Iyo misi 8 namazeyo, naciye nugara akazi kaciye gahagarara, nta kintu na kimwe nasubiye gukora kweri. Narahombye kweri, nibaza yuko abaganga bampenze yuko ihavinyice. Nabonye ndakize, ndashima Imana, nashimiye n'abaganga bamvuye. Nkishitse ngaha baragombye kuntinya nyene, abantu barampunga, ntagomba kunyegera, gaca biruka. Naho nadaneza mbere mu kumpa amahera, baterera bari hariya bakayanuga. Nabanubwira nanje ivyo ngoma ndabaye, baca ndabanubwira. Ico gihe ababanyi bahaye banyinuba kandi nakize, aca numva nihebuye cane. Aho nanduriye nyene, nibaza yuko nanduriye aho nkorera nyene, kubera haguma haza abantu benshi batandukanye bavuye mu mpingo zitandukanye. Ari gukaraba n'amazi meza cyane, no kwirinda kuramukanya. Iyo ndwara y'ibihere by'inkende ni indwara iriho kandi ibaho, ariko iyo ndwara irababaza cyane kandi ni indwara ikira. Uyigwaye wese ntagire ubwoba, aje kwa muganga, iyo ndwara irakira. Iyo ntaja kwa muganga nari kumererwa nabi no gupfa, nari gupfa. Abatarayigwara bikingire, birinde kuramukanya, bakarabe n'amazi meza n'isabuni. Ababanyi b'umuntu yigeze kugwara ibihere bituruka ku nkende baratubwira uko bavyifashemwo, bacumva ko mugenzi wabo yatowe kwagwaye indwara y'uruhere rw'inkende. Yari indwara imuteye ubwoba cyane, umaze kumubona mu maso yavuga ati nahimana. Arasa nabi cyane, nta n'isura yari ikiboneka. Yari afise ibihara byinshi mu mubiri wose birimwo amazi. Natwe turagira ubwoba nyene nk'ababanyi, n'amahera twamuterera tuvuga ati twandukirwe. Avuye ku bitaro twashitse turabira kure, turaraba yari umuntu atakiboneka, naho byari vyakize ibintu vyumye vyirabura mu maso, ariko ataboneka neza yuko ari isura nyene wa wundi wahora ubona. Biratera nyene biramara imisi bihera,
ugeze yaho kuba bamuhaye umuti ku bitaro ugeze yaho nyene bihere isura iragaruka twarabira kuregeza tumubwira amesure ivyo yaryamako akorope kugira ngo twandukirwe je turi kumushore twatinye kwandukirwa niyo ngwara kiyo ngwara yarababaza yatubwiye yuko imubabaza cyane naje bambwiye ati nzoye nkara amazi meza n'isabuni ngira isuku kuvyo ngize ntunze mu nzu na kuri jewe nyene kuvyo namba maze kumva iyo nkuru bwa mbere jewe ubwanje byamanze kuntera ubwoba nanyarijya uwo muntu twumvise ko iyo nkuru yari umuntu tudandazanya hufi naho nkorera akazi ka misi yose byaranteye ubwoba jewe ubwanje byahatari hanyuma maze kuja kwivuza bakaca twumva bateguye yuko ari ya ngwara y'akaranda cyacerebe bimanze ubwanje bintera ubwoba iyo ngwara tutari dusanzwe tunayimenyereye kubisanzwe kuri jewe yabaye n'ijya mbere cyo gituma nagize ubwoba bwinshi ubwa mbere nihereye ko jewe ubwanje nk'umubanyi canke nk'umuntu twadandazanya hufi n'uwo muntu yaratowe iyo ngwara jewe ico nahereye ko ca mbere namanje kugira ibintu vy'isuku aha hantu mu karere nkorera uvuga no ku mpome jewe ngira narahogeje nibaza ati umuntu yafashwe n'ingwara ngira yarahakoze ntinya yuko nanje iyo ngwara iza guca imfata nahogeje n'isabune ya omo n'amazi ninuba yuko iyo ngwara aho yasizagumije akoze hose nanje iyo ngwara yoca imfata twese twabwirijwe kugira isuku mu gushiraho ibintu byo gukaraba n'isabune n'amazi meza sinovuga mu Burundi canke mu karere twebwe ngira twibagira n'ingoga tugira ubwoba tukibonye ivyo bintu twarabigize mu ndwi ya mbere no mu ndwi ya kabiri mugabo tumaze kubona yuko menga n'uwayigwaye yaje yakize gushika ubu nurabona no mu kwinjira kujya botike kujya umuntu ayigwaye ntaco bidutwaye nico gituma n'ubudo bubona abantu nka benshi butakire ku aho bahaye baradandariza agishitse avuye kwa muganga twari dufise ubwoba ahubwo budasanzwe kubera yaje umubiri nubwo yari ko arakira uri kwibidomago bidasanzwe hajya ku botike yiwe no kumushorera abantu ntibamushorera ariko rero ko bagiye haraca iminsi iyinga rya mbere iyinga rigera kabiri tukabona inguma zakize tukabona ukuntu ateye amererwa ahinduka niko kuntu abantu vyateye bibavamwo gushika n'ubu urabona yuko mu botike yiwe abantu bahinjira ataki ukuri kwamye atakibazo ikintu ca mbere twari guhomba gukora ikazi ya misi yose ibeshaho umuntu wari we wese ikigira kabiri niko yiza gufata abantu benshi ukuza turagira uruja n'uruza urabona ko abantu bajya birutse bagize utuntu n'utundi byari guca bihagarara byari guca bidukora ko ubuzima bwa minsi yose ugasanga umuntu kubaho biramugoye ivuriro ritoya ryo muri Kayogoro ya mbere mu ntara ya Makamba niryo ryakiriye umugwayi wa mbere y'ibihere bituruka ku nkende umuganga arongoye iryo vuriro ritoyi atubwire ukuntu batoye uwo muntu ko agwaye iyo ngwara y'uruhere bituruka ku nkende Nestor Ninahazwe tukimubona yaje mu bagwayi kwivuza nk'abandi bose ariko mugabo yari afise ibihere ku mubiri wose bikabije biraheza mbere bitera n'amakenga ariko kandi inyuma yaho twari twumvise mu maradiyo banasemera yuko hari ingwara y'uruhere rw'inkende yateye bikingene abantu boyirinda niho nako rero twaheza tukayigisha abene kigo baje kwivuza uwo muntu rero yaje mu bandi yaje kwivuza hanyuma tubona afise uruhere rwishi mbere bishabitse amakenga niho rero twaca twiyumvira yuko yoba ari iyo ngwara hanyuma turamuvura imiti twari dufise ariko kandi kuko twari dufise amakenga duca turondera abaje kare kumuvuza Makamba turabwira umugwayi twabonye n'ibimenyetso twabonye ku mubiri uruhere rwishi hanyuma nabo baraheza baraza kumuraba maze nabine bavyikeka ngo twavyiketse baraheza rero baca batuma ko abajeje gupima bavuye mu bushinganye bw'amagara y'abantu baraheza mupima niko rero mu nyuma kubera ko umuntu yasa n'uwatarameze neza cyane narembye baramurungitse ku bitaro bikuru by'akarere k'ubuvuzi ka Makamba kubera ko twebwe uwo muntu byasaba yuko aja aho bita muri izorema kwa wenyene abantu barenga akabasanzwe kwivuriro ritoyi atabitana dufise bikwiye byo ko twoshira umuntu kwa wenyene abantu benshi kwa bonyene cyo gituma twashe tumurungika mu bitaro by'akarere k'ubuvuzi ka Makamba igihe twatora uwo muntu
hariho abandi twiketse bashika 4. Ubwa mbere bari 3, abapimwe ni 3, hakaba n'uwundi ye twiketse agira 4. Abose rero nabo twashiye dutuma ko abaza kubapima babijejwe ari bapimi, akumva yuko abandi bose nta basanze iyo ndwara atariyo, ketse gusa uyu umwe wenyene gusa. Iyo ndwara y'ibihara by'inkende aho twabonye itandukaniye n'ibindi bihara bisanzwe, nuko ubwa mbere ibande ibimenyetso bisange n'izo ndwara, ubushuhe n'ibyo bihere byo uruhere biba ari ibihere binini kandi byinshi byuzuye umubiri wose, cyane ku bitugu, mu nda, mu maso, maze rero kana yuko biteye amakenga kandi kana yuko umuntu aremba cyane ugereranije n'ibindi bihara no tubona. Ubwa mbere hoho nivuriro ritoya sico kimwe n'ibitaro bikuru by'akarere k'ubuvuzi, nuko rero ibyumba dusanzwe twakiramo abantu bajyabitse mu bitaro n'ibitanda bike, rero ntitwoshobora kuronka aho dushira abo bantu ukwabonyene na twakira abandi. Ibisanzwe ibitaro bitoyi, ivuriro ritoyi Sando Sante rirekuriwe gushira mu bitaro amasaha atarenga 48, ahasigaye nuko tuca tubarungika mu bitaro bikuru kugira ngo hoho asanzwe hari abaganga bashobora kubakurikirana mbere n'imiti ishobora kubavura. Mu bitaro bitoye nta baganga bahinga basanzwe bahari, kete ko twebwe dusanga turuba bimenyetso, hanyuma tukazahita twabarungika ku baganga babahinga. Tumaze kubona inyishu z'ibipimo bishoboka ko ashobora no ko yanduriye mu bandi, hanyuma agaheza iyo ngwa kayandura. Igituma itarandagase tuyumvira yuko abenegihugu bamwe bamaze kumva inyigisho baragiye bazikwikiza kureka kuramukanya, gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni. Ibyo baragiye barikwikiza, twibaza yuko kuko n'abaje ntwa bace bahimiriza ku masoko ko bashiraho idahonyura ukarabe n'ibindi birimo amazi meza n'isabuni, abantu bakaza bagakaraba baremije cyane. Hama n'izindi nyiko zerekeye tweza yuko baba baze kwikije, ari naco gituma iyo ngwara cigenda iregabanwa atabandi bandi iyo ngwara base kuboneka. Icyo twibaza twocokorwa nuko hobandanye guhimiriza inyigisho zo kwikingira, twakorana twese hamwe, abo kwa muganga, abajejwe intwaro, abamishikiyago, mbe ndabe n'igihugu, kwigisha no gushira mu ngiro inyigisho baba baronse cyane gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni, hanyuma kandi no kwirinda kuramukanya, mbe no kugira isuku kenshi muri byose mbe na hose. Tubaza yuko ariho iyo ndwara tuyandura n'imizi, ko twabonye ko iyo ndwara ivurwa igakira, nuko dusaba yuko ubushikanganje bw'amagara y'abantu ko uturose ibikoresho bwa mbere, imiti kuvura ababa bagwaye hamwe n'ibikoresho byo kwikingira, kuko kenshi cyamaze kubona yuko iyo ndwara hateye kenshi aba bakora kwa muganga nabo nyine basho kugwara. Rero ibikoresho byo kwikingira, cyo kuvura bwa mbere, byo kwikingira kugira ngo ni aba kwa muganga ntibandure, aho kandi ntibanduze n'abandi. Nabyo kandi n'inyigisho zingene twovura neza iyo ndwara kugira ngo abenegihugu iyo banduye iyo ndwara ntihave basinzikara. Mu karere k'ubuvuzi ka Makamba bavuga ko kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi gushika ubu abantu 3 harimwo umwigeme umwe ari bamaze gutorwa ko banduye indwara y'ibihere vy'inkende muri 21 bamaze gupimwa. Urongoye ako karere aremeza ko abapima iyo ndwara barinda kuva i Bujumbura, atubwira igituma bimeze uko. Ntungwa nayo Atanazi kanye nuko ico bita reactive usanga kidakunda kuboneka muri district yacu, eka mbere muri district yose. Bisaba yuko abaza gutwara ibipimo bavy'Ubujumbura naho abalaborante bacu baba barabaformye ukuntu bashobora kubapreva, ukuntu bashobora kugira gutekera ivyo bipimo baba batoye, ariko ay'Ubujumbura ubu gushika umunsi nibo baza kubitora kubera ko nta bipimisho dufise bikwiye. Umuntu afashwe bwa mbere arashuha akama amahere, cyane amahere atanguriraho uwo mugera winjiriye. Kenshi bikunda kuba
mu maso hama bikagenda bitandukira umubiri wose gushika naho aho bita mu biganza aho bitandukanira n'izindi ndwara mu biganza. Uyu muntu yafashwe n'uruhara rw'inkende arafatwa mu biganza ibihere bigatondera. Rero iyo byagenze kure birashikaho umurwayi arakorora hanyuma bigashika naho agwara mu kanwa bivanye nuko ivyo bihara byakwiye hose, ari naho bifata mu bihimba by'irondoka. Rero nibaza yuko nyamukuru ibiboneka nivyo ugushuha cyane, gukorora, gukwama amaheri nibyo umuntu ashobora gutangura kubona ubwa mbere kurusha ibindi nabyo bice bitangwa n'ibipimo byo muri laboratoire. Turavye uko byari biri mu kumunani no mu mpera zo kucenda, twova yuko ibiharuro biriko biragabanuka kuko ubu mu bitaro novuga nk'ubu tuvugana nta muntu wovuga ngo araryamye mu bitaro arwaye, kuko hariho strategie twafashe twifashijemwo n'ubushikiranganji buciye ku kigo cabwo programme CUSP baratroncheje les moyens de déplacement. Iyo umurwayi tumubonye arwaye ari mu mavuriro mato mato ca tudepesha ambulance ikaza kumuzana kugira ngo ashobore kugora ngaha mu bitaro. Ariko kugeza ubu no kugira yuko mu bitaro atabantu bavuga ngo bariyo baba barwaye kiretse uwo baje ubunyene. Abo mwasanze bagwaye mubaze ko banduye dute? Ni indwara ubwa mbere yandukira bivanye novuga isuku ridakwiye, hanyuma bivanye nuko abantu bagenda barakorana ko afise uwo mugera arashobora kuwutanga kundi muntu vyoroshe, ukoze kuwugwaye canke ugwaye akagukororerako canke mukaryamana canke mugatizanya. Ivyo byose nibaza yuko biri mu bintu bituma uwo mugera ugwirirana. Ikindi nababwiye nuko iyi ntara canke iyi district yacu ihana urubibe n'igihugu ca Tanzania. Twovuga abantu benshi tumaze kubona bagwara uwo mugera bavuye mu gihugu ca Tanzania, kenshi bakunda kuva mu Kayogoro naho baza kugwara ngaho mu bitaro Makamba. Iyo ndwara irafise inkurikizi nyinshi n'izindi ndwara zose. Yoyo uretse gupfa iradutwara umwanya wo kurondera, umwanya wo kuja kwirukira imiryango, iradutwara uburyo mu kwivuza, bwa buryo twarondera kugira ngo dushobore kugura ibindi, kugura amakaye, ugasanga umuntu yafashwe aca bikoresha. Uretse yuko isiga bimwe twita amatashi ku mubiri ku bantu bashoboye kugwara bagasinzikara. Hari navuze gupfa birakunda, birashoboka na hata n'umwe turabona yapfuye ngo tumaze kwakira. Umuntu apfa iyo ativuje haragera igihe agafatwa kuko nibiguma biza agasinzikara, agafatwa n'inkorora canke ibindi bintu byose, amagara akaba febra agahwera bivanye nuko ataje kwivuza hakiri kare kwa muganga. Mvuze ngo umuntu arwaye ngo aratakaje uburyo avugwa ku buntu cyane ntatangamereka gushika uyu munsi izo ndwara ziko zivugwa ku buntu, ariko ubwo buryo naho muvuga ko budatakara n'uburyo leta yokoresheje ibindi bintu nko kubaka amashuri. No kuvuga tuba turiko turahomba mw'ubwo buryo, no kuvuga uratakaza uburyo kubera ko wakoresheje amahera yo kubaka amashuri mu kwivuza. Ico nico nakunze kuvuga. Turavye amavuriro mato mato dufise, amavuriro mato mato ubwa mbere nta nyubako zikwiye bafise. Ubwa kabiri uburyo imiti n'iki usanga atabiriho, naco gituma mwabonye ko leta yaciye ishiraho ubwo buryo bwo gushiraho ambulance ku buryo umuntu batoye ku yandi mavuriro baca bamuturungikira, tuca tudepesha ambulance kaza kumutora iyari, tukagenda tukamuzana ngaha mu bitaro aho twashiteguye naho hadakwiye, nabo bafise inyubako zidakwiye, ariko twovuga ko hagerageza gusumba ayandi mavuriro. Muri make amavuriro dutwara nta bushobozi afise bwo kwakira abantu, kuko
amazu n'imiti ntibikwiye. Iyo ndwara ni indwara ivurwa nk'izindi, ni indwara bwa mbere tuyivura turabiye ku bimenyetso umuntu aza yerekana. Iyo umuntu ashushe turagabanya ubushuhe, iyo umuntu ariko arakorora turamuha imiti igabanya ibyo gukorora, hanyuma tukagerageza kuvura ibikomere tuhavura ibikomere byaba byakojejwe n'iyo ntuze na bijya rohera. Ego mwarakiriwe amahirwe iyi ndwara ntiyarandagase, muvuze muti umwara rose habanye hashobora gufasha abantu bose kabagwaye. Mubona iyo mutagirirwa amahirwe ugasanga abarwayi baragwiriranye mu bice bitandukanye, ko mwari koroherwa n'uko mwari mwese uvuga uti mwarose nyinshi kwiye. Aho nabivuze fatiye ku bagwayi dusigaye turonka, nta buhinga bwinshi twakoresheje uretse ambulance no guhimiriza. Twarahimirije na cyane abenegihugu yuko boja barakaraba bakirinda kuramukanya. Sinzi ko aho mwaciye mwage murabiraba, hariho barafise zijya ndobo zo gukarabiramwo na kantu kahonye rukarabe ko muri covid karagarutse. Ubu rero nibaza yuko dufatanije ivyo byose niyo ambulance twarose, nibaza ko ariho ibiharo byagiye biragabanuka bukebuke, ariko nitwosya bwose ngo iyo ndwara yaragiye, ingufu ziracari kuko iyo yavuye ntiturahamenya. Rero ubu turiko tugerageza kurondera uko twogira imigenderanire nabo muri Tanzania, kuko turamaze kubona yuko ivyo biza byinshi, kuko ico kiza kije tuvuye mu kiza ca korera yari yavuye muri Tanzania, niki kivuye muri Tanzania ku byo twabonye ku bagwayi twagiye turakira. Ubu rero turiko tugerageza turabe twovugana n'abategetsi mu vy'amagara y'abantu muri Tanzania, tugire ubucuti turabe ukuntu nabo uko turiko turagwanya iyi ndwara mu Burundi nabo turebe ko ari rugero bariko barakora, kugira ngo turabe ko izi ndwara zahora ziva muri Tanzania dushobora kuzikinga, ahubwo tukagwanya iziri ngaho iwacu gusa. Ariko nubwo biri uko aho twazungurutse byagaragaye ko badebukiwe, bavuga ati twe tubona iyo ndwara ikira gatekeye abayirwaye atari benshi, uwo muco wo gukaraba no kugira isuku bakagira ikarabiro, ibyo bice ntibiri hanini cyane. Ntabwo amufise ko gishobora guca kirandagara vuba. Ubwo badufise n'ubwo nyine, ubwo badufise n'uko abantu batimvye kuva 2019 haje covid, barakaravye bararambirwa nkeka, ariko babona nta bapfuye. Ubu rero haraje ico kiza, turahimiza gukaraba, barakaraba, ariko benshi usanga barabihevye kubera ko babona atabapfa, kuko nkuko bantu baba bamaze kuza nka mu bitaro bose baratashe bakomeye atawupfuye. Umva nibaza ko ari bwo bwoba, ariko gutimba bagize navyo bikaca bidutera ubwoba. Rero si hogira ibigenda nabi ugasanga abantu barapfuye, byo bari bibi cyane. Akamo abenegihugu bose, abanyagihugu bose baba ku butaka bw'u Burundi, ko iyi ndwara twoyifata nk'indwara y'ikiza, indwara y'uruhere. Indwara y'ikiza ni indwara ishobora gutuma haba isubire nyuma mu by'iterambere ku gihugu cyose. Ikindi nobwira abaganga bene wacu nuko twoza turikingira, ko tumaze kubona ko n'abaganga bafashwe, twoza turikingira iyo turose abagwayi nk'abo, kuko ni indwara ifatira gukoranako, naho umuganga arakora ku mugwayi kugira ngo ashobore kumuvura. Iyo tugiye kubakora ko rero nohanura abaganga, niyo twaba twambaye bwabo bwo kuntoki bitamaga, twovaye dukaraba kugira ngo twikingire, twongere dukingire abo dufise mu mihana yacu. Mu ntwaro ya komine Kayogoro mu ntara ya Makamba bavuga ko bavyakiranye umubabaro kubona muri iyo komine aribo batoye umuntu wa mbere agwaye ibihere z'inkende. Musitanteri wa komine Kayogoro Nyabenda Pierre Simon: nk'abajejwe intwaro twavyakiranye umubabaro kubona indwara nk'iyo yaserukiye mu karere turimo. Rero tumaze kubona yuko iyo ndwara ari indwara mbi cyane, twaciye dufata ingingo mbere
zashikiye abantu bose, aho mbere twaciye twijukira ibikorwa bijyanye n'isuku mbere n'isukura, aho twashoboye guhimiriza abenegihugu bose kugira ngo bakurikize amabwirizwa y'isuku, na cyane cyane isuku ry'aho babaye, ku vyambagwa, eka mbere aho bakorera mu bunywero, eka mu mihana, ku busengero, na cyane cyane mu kuhashyira amazi yo gukaraba, amazi meza bashobora gukaraba n'isabuni. Aho iruhande y'ivyo ntitwibagiye yuko duca dusansibiriza tukabwira abantu kugira ngo aho bari hose babonye umuntu afashwe n'iyo ndwara banyaruke kwa muganga bacicira iyo ndwara, yuko baravyakiriye cyane, kuko haba ku masoko twaciye tugerageza kuraba ko kiranzu yose y'ubudandarizo ushobora kuronka akadobo karimwo amazi n'isabuni kugira ngo abinjira mu isoko bose bashobore gukaraba, bashobore kugira isuku, haba ni ku mazu y'ubuzi, niko novuga ku buzi naho nyene twarashoboye kuraba ko ushobora kuba ivyo bikoresho. Ko tubizungurutse nko ku isoko hafi twasanze atari mazu yose udandarizo afise ubwo budobo, uba habaye iki? No kuvuga bamaze abantu murazi ko bagoye, ariko kandi batagoye, bamaze kubona iyo ndwara mengo iragiye, baciye bamera nk'abadeburura, ariko burya sinzi ingene bavuze ukebura, sinzi ingene babivuze, yamezako ukebura wiwe, ni kuvuga n'ubu dushishikara tubakebura mbere, aho dushobora gufata muri ibi bihe tugafata rimwe nk'imundwi tukagenda gukontorora tukaraba ko isuku ari ryiza haba mu masoko. Aha naho turangirije ikiganiro kansonga no kamenya cuno musi, twariko turabira hamwe uko vyifashe mu vyerekeye indwara y'ibihere bituruka ku nkende mu ntara ya Makamba. Ndashimiye abantu bose bagize ico baterera, hamwe na mwebwe mwari muduteza abiri, mugira muba mwubahwe naho butaha.